Sheri, urazi hari ikintu maze iminsi niyumviye. Urabona yuko igihe giheze dukundana ntabwo ari gitoya, si? Bo muri make nifuza ko ko yaba jewe cyangwa se wewe tutoshavuza ababyeyi bawe. Urabizi ko inkundo nyinshi hari igihe usanga umuhungu cyangwa se umukobwa bagiye mu bindi bintu, usanga rero banabanye bidaciye mu mategeko, usanga abantu bahujwe n'ibibazo, sivyo? Bo rero je mu bisanzwe sinifuza ko mu buzima bwacu twozobana mu rugo yitwa ko twahujwe n'ibibazo. Nifuza ko tuzobana twakoze mariage, igihugu kibizi n'abavyeyi babizi, apana bya bintu byo gukururana, siko? Niyo mpamvu ubona ndaguha agaciro. Sindaguha agaciro? Reka be nanje ndagukunda kandi turabizi. Wanashaka be mu bintu byanje nifuza ko Imana yonkorera nuko twogira mariage, tukabyara abakobwa n'abahungu, tukagira urugo rwacu, tukanatera iteka abavyeyi batwibarutse, ntitubamaramaze. Hama natwe tukazogera igihe tugakora projet yacu yiteza imbere umuryango wacu, kuko nitwokwama turi hahandi nyene. Ndabishaka cane be. Urazi ko nanje abavyeyi baguma bambaza none uzorongora ryari. Ariko rero hari ikintu nabanyegeje, sindababwira ko narose umuntu tuvyumva. Ahubwo sheri ikindi naco, tuze dutegure umunsi tuzogendana gupresenter ku bavyeyi, kubera nk'ubu urumva ibintu biri mwibanga, urumva ko c'est pas bien. Tuzogenda gupresenter ku bavyeyi bakumenye. Sheri naye ndagufise kimigambi kandi ntiwirigura uvuga amajambo nkayo yose. Ukuri je ndabibona ko nkunda, sivyo? Ndabibona ko nkunda kandi naye ndagukunda. Muri make numva umengo ndakubwiye ibintu byinshi, womengo ndiko ndabikubari, ariko ndifuza ko aho tuzogerera mu rugo ho tukabana wenzo gutangaza. Uzombwira ati urukundo nkuru rurabaho? Titanic? Urukundo ko muri Titanic? Sheri nukuri ko Imana agenda gukunda. Ujya igihe dukundanye urabona ko ari kirekire. Okay, je nako ndiyumvira yuko uyu mwanya aka kanya nyene tuvugana ari umwanya twa decida tugapanga ibintu byo kubana, kuko hari igihe dushobora gucererwa ugasanga hari akantu kaduciyemo nka shetani azi yuko akorera mu nzira nyinshi, ugasanga twiciye imigambi yacu twaba twarateguye. Kandi shiri kugomba burya sinifuza kugomba, urabizi. Nifuza yuko rero twotegura ibintu byo kubana nanje kugira ngo tubane mu rugo, hama ibindi byinshi tuzoza turabiganira turi kumwe, kuko urabona nta bintu tuganira byinshi birenze mu gihe tutarubakana, sivyo? Shaka rero ko twobana, hama ibindi byose tuza biraza bukebuke. Kandi ndizera yuko nawe ubyishimira nk'umukunzi wawe. Tuzokora mariage, tubyara abakobwa n'abahungu, twubake, hama natwe twikora amaproje yacu dushobore gutera imbere, kuko ntitwokwama turi hahandi nyene. Biri mu bintu byongerera cyane sheri, kuko iyo umuntu afise aho yavuye naho ariko araja biratuma agira ingufu nyinshi zo gukora. Ndizera ko natwe tuzoba dufise aho twavuye kandi dufise naho turiko turaja. Kandi ndavyishimira bro. Kandi ndishimira imigabo n'imigambi numva ufise, canke wamubwira byose cy'umbwira, ndumva yuko ahandi hari intambwe bizotugeza kibasumba wanje. Shushu naco ntazokora buri kintu cyose, nzogerageza nkore uko nshoboye kose ndagushimisha. Sheri urabona amaso yawe ko ntamurikira abisi kugira ngo ntibatsitare. Urumva iyo ndavye kenshi nawe bakumugora cyane mwijoro mba mbona bukeye kuri jewe mu mutima. Yego nukuri. So uri rukuruzi muri jewe ndavyiyumvamo, n'ubundi ngaha mba numva hari ibintu byinshi no kuyumvira kanya gato, ariko je urukundo ni hatari. Uziko
none sheri jewe biriko birancanga nene ntuzi ko ivyo bintu jewe vya Manuel na Bonane je ntabihimbaza gute ubimbwira kandi uzi ko je mpimbaza amarayidi gusa wotumubwira basiti ko irayidi iri mu kuba rero sheri nanje uzungurira impuzu we nanje mpimbaza irayidi nkamwe umva sheri ukuntu bimeze hano Noheli na Bonane twebwe tufatanye ko ari umunsi mukuru nyene wa danje basi nawe kulayida nako twahatanguye Noheli na Bonane nawe kulayida uzonguririjeho basi nijoho urazizi ndayi nijiri baba cyane uzocubingurira basi ubu nyene vyasamugurire nk'agakanzu muri mako bivuze ko ushaka agakanzu reka sheri agakanzu ni ingwara nurumva umuntu avuga ngo kana kangagwaye ingwara y'agakanzu apana ijya ingwara apana ikanzu ingwara mvuga ikanzu yo kwambara nyine basi nanje mboneke nk'umuntu sohoke nyine nishime none je wavuze ko ushaka kumbona nishime jewe ntukunda kungora bo ikanzu nzoyiguha nta ngorane wanashaka nzokubarira mu ndwiza uze tudugane mu isoko ko je sinogenda malezima ngo ngiye gucagura ikanzu ntazi ngo ukeneye ikanzu imeze gute hari igihe woce usanga ndakuguriye bimwe nyene bimeze nabi ariko wowe tujyanye urumva ko wokwihitiramo ukavuga ati nkeneye iyi seko rero sheri kubwira ati wakoze hama ikindi naco merci d'avance kuba wemeye kuzongorera iyo kanzu mbese wambwiye mu ndwi ntari binzokwibutsa sheri hari n'igihe hatoshye nta kibazo urazi yaba ndi umuntu mubi wana ko nkari mu gapori naca nyene sheri none uvuga umusaba ibintu byinshi kubera iki bimeze gute none sheri raba minsi mikuru iregereje sibyo ikanzu yawe yarabonetse kandi sinabyinshi dayere kubera ko ndagusaba ibintu byo mu mutwe gukoresha inzara no kugura ibirato gusa okay uvuze ko ikanzu yabonetse yego sheri yarabonetse mani ishimwe okay hama sheri ega burya sinzi ukuntu mu kirundi bavuga namba ngo ukama imvyeyi namba ngo arayigirira iki navyo nibuka ariko umutima wanje urabizi nta kintu uzobura ndagifise ego sheri hakubona wipfuza ikintu kandi ufise amafaranga yo kukigura cyenda gucana ahantu basi tujya akantu kamwe so urumva ko ndavuga yuko ntuzigere wipfuza ikintu cyangwa se ngo wumve yuko ufitiye inyota ikintu kandi ufise amafaranga ntuzutinye kumbwira ikintu na kimwe cyose ukeneye kuko jewe ndahari kugira ngo ndagufashe nawe uhari kugira ngo umfashe muri make turafashanya so muri niyo ntumbero nako ndakubwira nk'umukunzi wanje sheri kuburyo urukundo je ndagukunda kugeza kwa kanya nisa sinumva ko hari ikintu na kimwe ntokora ku bwawe sheri ndutse ikintu ndagukundi uri umuntu atahura n'ingoga ibintu byose urabitahu kandi merci d'avance be kwa wemeye kuzobingirira merci baby turuhuke rero gatoya basi amace tugenda turuhukiranye tujyamo oya ahanyene sanze turabe ibiyaya taye misozi erega je nka urana kuya turi mu rukundo ushobora kubona imisozi iri kirimuka nkujya mu musozi wa nkiyari nawe rero gusa urukundo gusa gashira hari urukundo byose nyene birashoboka kuko nk'ubu giyo turi kumurazi ku munsi ucika iminota niko bimeze ubuzima busanzwe yo pole sana mate sundaba ntumbona ndakakayaga oya ndakora numva no gukora kwijisha none sheri tuvuga no kure ariko ikindi kintu nanibagiye hano hantu wamenye gute ahantu heza nkaha wamenye gute ariko nawe sheri nafuwa pase twahaje n'abagenzi banje nyene two turahatembera cyane ndahabona mbona ni heza ndavuga tereka nzohakuza no kuraziwe kukunda ahantu hatuje ndabizi abagenzi bawe abahungu n'abakobwa okay nce numvisha ariko umutima cyurutse
sheri warakoze kumitira mwana bro uratera inkuru cyane gusa hambavu y'ivyo reka ndakubarira urazi ko umudemu wanje ewane yakaniye yambereye kisema ngo kubona nebashe ngo nyene neza neza wakeneye impuzu nyene ikanzu nziza ngo yo kwambara apana rero ngo bwa bundi nyene buciriritse yantegetse nyene arambwiye ati nkeneye ikanzu nziza none gasha ibintu bihari umuntu uramuha kinezerere uburya rero nayemeye uburya rero mu ndwiza iyo kanzu tuzogenda ayicagure none ntugende mu mizirima simpimbazi ivya bonane hama ndamuhe nyine anezererwe ico kirumvikana bro ukuvuga umukobwa urashobora kumwima ikintu na cyane cyane mu minsi mikuru urashobora kukimwima ikintu kandi abana abandi basheri baba babahaye ibintu bashobora kwambara ivyo bashobora gufungura barabaha amafaranga tuntu twose bakeneye bakadukemura ko abakobwa urazi bafise n'utuntu twishi bategeza gukemura so urashobora kuyamwima agaca agenda ahandi hantu bakayamuha kandi bayamuha mu bundi buryo butazi wowe ufise ubwo buryo rero ico nokubwira ntuzotinye gukora ega umuntu muzobana kwanza ikintu muhaye burya nawe aba ari iki wawe ushobora kukiririra ukuvuga rero utegeza kubikora uko nyene so sivyo byonyene nanje burya ku munsi nyene wa bonane azoba urabona ku kirato ku bisuko azoba bria kurya munsi prema je naraje no kuvivura burya ibintu naro nibindi atansavye ariko nzobikora comme surprise ubwo mbe urazi ko ari nibara kubona kweri turi abantu twakuranye twacanye muri byinshi twiganye rego ubu twe ntiturabagenzi buryo birave twe ntabwo turabagenzi ubu turi abantu bavukana turabavandimwe sivyo mu bisanzwe birateye isoni kubona tugeze iki gihe umufiance wanje ntawuzi umufiance wawe ntawenzi muri make aho nikosa ryabaye kandi burya rero nikosa tutariko turabona ko ari ikosa before yuko do present n'abafiance bacu tubamenye kuko wosanga nk'ubu ndadekonye ndagiye bana nanje iryo jambo sinabwigere ndagiyumvira ariko kuri aka kanya n'isaha kubera tuvyumviriya ahubwo nako karyo twobona twopanga map yuko dushobora kubahuza akakumenya nanje wiwawe nkamumenya sivyo kuko turabantu rabizi hariho naho nshobora kumucako quelque part ariko kumwe n'undi muntu ntazi nkabaza ati mbega ibi nibiki bakampa umuco so ico kintu nico ahubwo nako ndiyumvira yuko nkejo twopanga map ejo nkatangura je nkakwereka umukunzi wanje cyane kubera numva ari we watanguye kumbwira ko ari uzontanga kugira mariage ni uzotangura kunyereka hama je nawe nzogupresentira hanyuma nka pare wanje utegeza kumenyega nije nzokubera na pare najeje kubifata byose nabipanga je nanje akagoti kawe maze kukubera pare inyuma nuko ni pasi nzoyigendana mu mufuko kujya munsi wa mariage pasi izobiri mu mufuko kujya bwaho mboye nagapfunyunyu ndi nyuma yawe cyashira kipasi naronje nzoba nayigendanye mu mufuko sindagerageza no gutuma n'ikintu na kimwe utarashika so je nashaka rero hanini icyatumye ndagutumako nashanda gupresente n'uzotubera pare kuko turi kumwe ubu nyene cyo bavyiza uhashitse kugira ngo tuganire mubashe kumenyana koresha umwanya vraiment koresha umwanya okay bizo ciao so uyumva gute none Félicitations ndumva urazi kwiyorobeka bashi uri kuraganira n'umudemu wa akajwi cisha uri poze cyo bapoze kenshi bavuga ngo iyo uri kuravuga
ibintu bidahari umuntu atari karabona ngo abone icemeza cyabona umengo no kwiyemeza je rero ngenda kwereke vis-a-vis umubone match kwa match nje nza kuba nshikiye man je mfise umubazi ko kwisi yose arije muntu mfise umugore mwiza wa mbere kuburyo bwaho ngira n'ubwoba urazi ko nawe ndagufitiye ubwoba bwo kumugupresentira kubera man wenda kuza urakunda abakobwa mugabo muri make umuntu urinze umwereka umukunzi wawe ubumwizeye sivyo muri make naye ndakwizeye niyo mpamvu nakwemereye ko nza kumugupresentira we tanga urumpresentire ndabe nanje ku mugoroba kwereka icyuki imana urazi ikintu nasanze ari kigeragezo kw'isi kandi nasanze nanje naragikoze nariteje ikigeragezo muri jewe urazi gukunda umukobwa mwiza ko ari umutego uba witetse nje ngumana ubwoba man mfise umukobwa mwiza ku buryo bwaho nubu ntaramushira mu rugo mba numva umenga mvuga ati umwanya n'umwanya barahava bamuntwara ku buryo bwaho je umutima uzoruhuka neza mbonye ndamushize mu rugo man ujya mukobwa ndamufitiye projet ndamufitiye imigambi maze kumushira mu nzu si urwanko ruri hagati yanje nawe kubera ko ntaratuma icyo kuno kandi si uko amafaranga adahari ahubwo nuko ikintu cyose nkora mbanza kugisha inama burya rero mu byo nateguye icyo ntikirimo nashatse yuko dusangirira hamwe okay reka nsimbire muri toilette gato nisobe ko ndagarutse mbona ibintu byawe washa bigoye reka nisobe ko ndaje man amashini wa mugenzi wawe ko arambwira ari nashanda gupresente pari wanje Makanyaga ubu rero niwe muntu nipfuza yuko azodushigikira mu bintu byose tugiye gukora imigabo n'imigambi dufise ndipfuza yuko niwe muntu nizera cyane ashobora kumpanura mu gihe noba ntaye inzira gatoyi kuko ndi umuntu birashika wait rindira umva reka ntiwonone amafaranga yawe urashobora kunkinisha jewe kurasuzugurana mugasi ndatahura arega neza ico ushaka kuvuga we nawe ni muhuriye kuki ariko gawini uri muzima cyangwa urakomeye cyangwa nturi muzima wewe we ningira ndakubwira iki kintu ibuye ry'isema ritembagara riduka nyimba utanzi ugiye kumbona nyimba wagumye umbona ntwenga ukiyumvira ko ndi zoba ntabwo ndi zoba nturabona umukobwa yakubiswe n'umuhungu sivyo uramubona ubu ntabwo ari umukunzi wawe bro ngira ndakubwire ko ari we ntegereje kugupresentira ejo kwanza sintegereje kumugupresentira ubu niwe narindindiriye ejo kugupresentira ndaya mbaye undi wowe uraza amafaranga nagutayeho we narakwihebeye n'umutima wanje wose ndagukunda ubu uraza abakobwa je bandondera Makanyaga icyo no kumenyesha kimwe nuko utagiye kumpebera we nanje ndamugwebeye umukobwa ashobora gucabiranya abantu babiri turafise ubwenge aze kutwugurura mu mutwe nyina twinjiremwa dukrope turi n'abagenzi wini burya turizera yuko ari twe turi babiri gusa canke hariho n'abandi
ubu nyene numva inzigo numvisha vunda gufitiye wewe ntukiri umukobwa we numva no kwifuza n'ubuzima bwanje ntuzusubire no kwigira wiyumvira jewe nawe ko tugeze tuja no mu rukundo wavyumvise kushavumvise numva no kuniga wewe nona kuniga umviriza mva mu maso tuve mu maso umenye yuko ikintu cyose nagwaye uhera ku kintu ca mbere uharure byose je ndabikeneye kandi amasaha atarenze 2 nzobe ndabibonye byose wavyumvise mva mu maso kicwa nakuta wa ingo ona gahindu duteye wa muzimonya ko kuzimira wazindutse nyaguhunga uhumye nyakugenda bukwirireko emberbe bunyuruka tareti kabwana Yesu gamutusisi faraga mizihero hindu mituka vumitunati watabanu watafakuru watalialia kwa Mwenyezi Mungu